Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kibazo c'igitoro ati nsigaye niyumvira ntituzohava twikorera ishirahamwe rinini rya leta rivyikorere kuko abadandaza b'igitoro bananiwe n'abantu bari babayeho kubera ubusuma baza bariba leta babona ko aribo bagaba ibintu vyose. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'insamirizi BBC News igahuza mu gihe bariko barayaga ku bijanye n'imyaka 3 iheze ashikiriye amabanga yo kurongora Uburundi. Evariste Ndayishimiye yasiguye ati nta gitoro dukenye, genda i Dar es Salaam mu kigega c'ibitoro vy'igihugu biruzuye, mugabo mumenye ko hari ba badandaza nyene badutobera haribo bafise birya biduga bikizana, none yiyanyiye akagenda akamara indwi i Dar es Salaam, huca ugira gute? Harya no kugira bemere kuja kukizana twavuze tuti ubu tugira tubafute mwese tubi mu burenganzira bwo gusubira gucuruza igitoro. Yongeye ati urumva ko ari igitero bagize ku gihugu, ntibakeneye ubuzima bw'igihugu. Arazana igitoro akavuga ati jewe mpa amasitasiyo yanje gusa, iyitari rwanje sindayiha kugira ngo abenegihugu bace baza gutonda iwawe. Urumva naho woba ufise litiro miliyoni 100 ikaba robine ari imwe, abantu bategerezwa gutonda. Ni ibintu badutoba tubibona, akanga kuja kukizana, akizanye akaca avuga ngo mpa abiwanje gusa, uwundi agaha abiwe, abandi bakabura. Urumva turinda gukubita kugira ngo bagende. Ndaguhaye kaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure. Nayo kandi umurwi seni umenyesha ko ugejeje kuri igikorwa co guhinyanyura itegeko rigenga amatora. Mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uwa mbere igenekerezo ry'19 ruheshi 2023, Pierre Claver Kazihise arongoye umurwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni ariwo Komisiyo Electorale Nationale Independante yamenyesheje ko muri iyi minsi umurwi seni ugejeje kuri neguro y'intererano yawo mu gutegura ibwirizwa projet de loi rizogenga amatora yimirije code electorale. Iyo neguro ikaba izokwisunga indinganizo nshasha y'intara bafatiye ku vyagoranye mu matora yo mu mwaka wa 2020 hamwe n'ivyavuye mw'isuzuma ry'inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ryagizwe n'aberwa n'amatora bose mu ntumbero yo gushikiriza uko babona vyagenze hamwe n'ivyo babona vyohinduka nk'uko bibandanya bivugwa na Kazihise. Pierre Claver Kazihise akaba amenyesha ko iyo neguro izigeze ku ntambwe ishimishije. Yagize ati muri kino gihe turiko turavyegeranya tubihanahana kw'ivyiyumviro kugira tubishire mu neguro tuzotanga ku babijejwe, hanyuma muri vyo hazobonekamwo ibizoshirwa mu ibwirizwa rizogenga amatora ari imbere. Pierre Claver Kazihise akaba amenyesha kandi ko ibindi bikorwa bariko barakora muri iyi minsi hari ibijanye no kumenya ibibanza abenegihugu bazokwiyandikirizamwo naho bazotorera mu matora yimirije. Uwarongoye umurwi seni akaba amenyesha kandi ko uwo murwi utegekanya kuzokarihiriza ubwenge abakozi ba seni mu mwaka ubanziriza uw'amatora. Hazobaho kandi gutegekanya ibikorwa vyose vy'umwaka wose w'amatora hamwe no kwigisha canke guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bazorangwe n'inyifato ibereye mu matora. Nayo ku kibazo kijanye n'uburyo bwari bwasigaye mu matora butakoreshejwe, Pierre Claver Kazihise amenyesha ko ubwo buryo bwasubijwe muri leta. Ahazova amahera y'amatora y'uyu mwaka wa 2025, Kazihise amenyesha ko navyo nyene hari igikorwa ca leta. Nayo mu gihe haheze iminsi hibonekeza icuka kibi mu migambwe imwe imwe nka seneri, Pierre Claver Kazihise amenyesha ko uwo murwi ari wo seni nyene utinjira mu ntunganyo ya leta. Avuga ko ivyo vy'imigambwe bibarizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko aribwo uzomenya uko butorera umuti ibibazo vy'imigambwe kugira ngo amatora azogere hari icuka ciza. Ese mubona ari igiki cokorwa kugira ngo amatora yo mu mwaka wa 2025 ntazobemwo akanenge na kamwe? Twandikire unyuriye munsi y'ino video. Nayo mu yandi makuru kandi abatama barasaba kubahindurira utunoti twabo twa kera. Mu ntara ya Bubanza 10 bageze mu zabukuru batari bwamenye ko ikiringo carangiye basavye kwakirwa ya manoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 yakozwe mu mwaka wa 2018 baranyirwa. Jewe nirirwa nshunze agaka kanje vyatumye mbura akanya ko kuza kuguza amafaranga yanje, narindonse akanya none raba baranse kunyakira. Uyo ni Silvestre Nintunze, umutama wo ku mutumba wa Giko muri komine Bubanza afise imyaka 62. Yari afise amafaranga 80,000 vya ya mafaranga yahagaritswe.
ntiyamenye ko ivyo kuguza amafaranga bifise ikiringo ntarengwa. Kuri zone Bubanza yari yayajanye akaba yabwiwe ko yokwitahira ayo batayakira. Gushika ubu tumaze kwakira mwene abo bantu batazanye amafaranga ku gihe bangana 10. Benshi ni abatama n'abatamakazi ntibamenye ko vyaheze ivyo kujana ayo manoti kuri zone. Ivyo bikaba bishikirizwa n'uwurongoye zone Bubanza. Abo batama bakaba basaba ko bobakirira ayo mafaranga kugira ntibicwe n'ubukene kandi yarayo bikenuza. Nayo kandi Muragabe mu ntara ya Ngozi hoho abantu 4 bafashwe bafise inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 z'inyiganano. Abo bafashwe ni imisore n'abagabo bafise hagati y'imyaka 22 na 30 basanzwe bavuka mu makomine ya Nyamurenza, Ngozi, Ruhororo yo mu ntara ya Ngozi n'umwe ava muri komine Kayanza. Bose bafashwe kuri uwa 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 bariko bakwiza inoti nshasha ariko ziganywe zitari zakozwe ni banki nkuru y'igihugu BRB nyene. Bafatanywe kandi utwuma bakoresha mu guhinyanyura izo noti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi. Abajejwe intwaro muri komine Ngozi baremeza ko abo 4 bafashwe bakaba bavuga ko bakiriko bagira amatohoza. Inkuru zikaza kumenyekana amatohoza aheze. Nayo nyene kandi mu ntara ya Bubanza icibonekezo nuko amafaranga mashasha hariko arakena muri Poste, Copec na Microfinance tujane i Bubanza. Mu gihe mu ndwi iheze hariko haba igikorwa co gukabisha inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi. Kuva kuri Uwimana kw'igenekerezo ry'18 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 abajanye inoti za kera z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi ku mazone kuva igenekerezo ry'15 gushika kuri ry'17 ruheshi 2023 bariko barayasubizwa mu noti nshasha. Abataronse akanya ko gushika ku mazone kuri uwa 18 z'ukwezi kwa gatandatu bariko barayaronswa kuri komine Bubanza. Abafise amakonte muri za Microfinance bo bagiye kubikura bababwira ko inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zishasha zitaboneka. Bararindirijwe ntibazi igihe ayo mafaranga abonekera. Ubu ntawuriko arabikura. Nayo mu gusozera aya makuru kandi nuko mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma ibikorwa vyo kwitegurira kwakira ibirori vyo guhimbaza imyaka 61 bucirangira Uburundi buronse inaha yo kwikukira birashushe. Vya imashini bita tingatinga bimaze iminsi biseha ivu ritukura bisasa ibindi bitsindagira mu bibanza imiduga y'abategetsi bakuru izohagararamwo, ndetse kandi akabarabara gakikuje umusezero hari nako abakora defile bazungurukamwo nako nyene kariko kararinganizwa. Eka ndetse n'ibarabara rihanyuka kuriva mu gisagara ryerekeza kuri iyo stade rikabandanya rijabuka Izege ririko rirakorwa n'ikigo kijejwe ivyo gukora amabarabara arico Agence Routière du Burundi. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi b'ico kigo akaba avuga ko hamwe ikiringo kitobabana kigufi ashobora gushika igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 7 2023 n'ikaburimbo yamaze gusigwa muri ivyo bibanza mu ntumbero byo kubatunganya neza ndetse no gukinga ko inkungugu idatumukira mu maso abazoba bitavye ivyo birori. Narirya hari mu gihe cici izuba rikaba ryataze.